Reka ndakuramutse amahoro y'uhoraho, ndizera neza yuko ivyo uriko urakora biriko biragenda neza, ndizera neza yuko ivyo uriko urakora biriko biratera bija imbere. Twagomba tuvugane ku bintu vyerekeye ubutunzi, na cane cane tuvuge ku vyerekeye ubutunzi bw'igihugu cacu c'Uburundi. Twishimikije uno muhinga agiye kuvuga ku vyerekeye ivyo igihugu c'Uburundi gitunze, yavuze ijambo rikomeye cane, aravuga ati igihugu c'Uburundi kiratunze mbere kurusha igihugu ca DRC, ni ukuvuga igihugu ca Republique Democratique du Congo. Uno munsi rero hariho abantu boca babaza bati mbega ivyo bishoboka gute? Reka twumvirize uno muhinga gatoyi, hanyuma duce tugaruka mu nyuma kugira ngo duce dusubira tuganire. Ico uvuze ni ikintu gikomeye kuko Uburundi bufise revenu, the government is poor but the country is rich. Shitse ngaha nararavye Burundi ndagira ama research menshi ndavuga ati mana mushora vyose. Uburundi bufise ntihenze naravye ama reference vyo bari vyo bufise 2,400,000 tonnes za terre za coltan intega tudashize umengo marangara bitarimo. Dufise 300 millions tonnes za nickel. Imusongati na haja handi sindahibuka izina ni 320 millions tonnes. Dufise 1,400,000 tonnes za terrari gakara. Dufise high grade za mu mazi mengo muco ya uranium nihenze muri muco niko niyumvira. Dufise nkuko nyene cyubahiro yatubwiye ko 9 provinces zifise or. Dufise ivyo nyene cyubahiro ya mu minsi yeze batweretse 12 millions de tonnes ya cassiterite. Ivyo vyose uravye nde real price Uburundi bushobora kuba bufise 5,000 milliards de dollars américains worth. Nuko ko dutunze 3 fois plus que le Congo. Abantu baca muravyumvise yuko vy'ukuri ari ibintu bitangaje. Ni paradoxe, nibaza yuko ari paradoxe igoye cyane gutahura, igoye cyane kumva, kuko murabizi kuri terrain canke mu gihugu hagati hariho ibintu bimwe bikomeye cyane bishobora kuba vyarabuze. Aha twovuga nk'igitoro, twovuga nk'isukari, hariho n'ibindi bintu byinshi, ariko murazi neza yuko ibintu byinshi cyane bifatiye na cane ku gitoro, kuko igitoro nico gituma umudandaza ashobora kwiyunguruza, nico gituma umuntu ava hariya imakamba ashobora kuduga kudandaza ikintu ciwe Ingozi, nico gituma umuntu afise ivyashara hariya imakamba ashobora kubimanukana i Bujumbura canke akabitwara mu Cibitoke ca Rugombo, canke akabidugana i Muyinga, canke akabidugana i Gitega, canke akabishikana aho yifuza gushika hose. Muravyumva yuko igitoro ni uruhara rukomeye cyane rwose, ariko hambavu y'igitoro, y'ibura ry'igitoro hagiye harikikako n'utundi tugorane. Reka dusubire twumvirize gatoyi ubundi muhinga, hanyuma tuca tuza kugaruka kugira ngo tugire ico duhereje ko kuvuga, kugira ngo vy'ukuri ubu butunzi igihugu gishobora kuba gifise bushobore kuboneka, bushobore guseruka, bwubake amabarabara, bwubake ibintu byinshi byoshobora gufasha igihugu kugira ngo gishobore kogorora, kugira ngo nacyo kigende guhiganwa n'ibindi bihugu byo mu makungu. Jewe rero intervention yanje isunga imyibutso ibiri yavuzwe na basogokuru, aho bagira bati agaswi kazokura ukerekwa n'ugubi, agaswi kazokura ukerekwa n'ugubi. Barongera bati ahasi ubwana hamera ubwanwa. Mbega ni kuki hari institution zirenga 10 hakaba kivugwa igitumire mu gihugu cy'u Burundi? Habuze iki? Jewe ndibuka mu ntango za nyene cyubahiro umukuru w'igihugu, igihe yatangura amabanga yiwe yarigeze kuvuga ngo umutegesi azogenwa azokwerekana ubutunzi bwiwe. Hanyuma hacindwa inkeyi acarahindura ati yamara twasanze ubutunzi bw'umuntu ari banga. Ejo bundi mwaravyumviye mu n'amashinga amateka y'u Burundi
aho hari abashinga amateka bubahutse barabaza umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu baravuga bati hariho amafaranga yasigaye ku mahera yari yaratanzwe yo kurwanyikiza covid yo barenga nk'imiliyaridi 3 yoba yarayeganya ko umushikiranganji arisigura ati je na je ivyo mafaranga sindabibona aragerageje kurondera simbona iyo vyagiye nyiteka mukuru n'amashinga amateka ati ibyo birumvikana nta muntu yo kwigwara gukurikirana kandi nawe utazi iyo vyagiye ibyo byose n'ibibazo mba nibaza nti none turiko tuja he no munsi ibanki nkuru y'igihugu cy'u Burundi yaravanywe mu bushikiranganji ica igenda mu biro by'umukuru w'igihugu nca nibaza ibibazo ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu ari yarajejwe gukontorora ingene ayo mafaranga ariko arakoreshwa hariya mu bushikiranganji uno munsi akaba ari wayagera ninda azokontorora azokora gukurikirana ingene bayagera ari mu biro vyiwe yongere yikontore ingene ariko arakoreshwa je nkumva ko ivyo byose ari ibibazo iyo turiko turavuga ibijanye no kurwanya igiturire mbona kumenga aho hose kirashobora kuronka ahantu kimenera mperuka kumva nimba ntihenze umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta avuga ngo amahera yarategekanijwe kwinjira mu bijanye n'ubutare ngo hoba hinjiye ngira ngo make yatashika n'ibice 20%. None kwizo institution zirenga 10 ayo mafaranga yose atinjiye bo abazi yo yagiye hoba hariko harakogwa iki mu yandi majambo je nkumva kumenga cahier de charge canke mission zizo institution kugira ko bahogira zidondagura umenga zaramaze gutanga imihoho uko nimba zitatanze imihoho ejo undi mwaravyumvise nyene cyo mukuru w'igihugu avuga ati kajeke murayumva hariya hoba haranyurujwe imyadi irenga 53 acaranatanga n'ikiringo kugira ngo abari kubaka ico kigomero basubize ubwo buryo bwose bwazimiye nararindiye ko numva za institution zirenga 10 zigira ziti twasanze ari banaka ubu twayagaruye canke twabashize imbere y'ubutungane canke nyene cyo hari mukuru w'igihugu avuga ati zandwi zibiri canke ukwezi canke amezi 3 nabahaye ubu noneho kuri kwagaragaye ba bantu naba abene gihugu kugira ngo tubimenye niyi saha sinzi mwebwe mwa mwaravyumvise jewe ntaco ndumva umuntu yaraca yibaza ibibazo byinshi none kwizo institution zihari zimwe zikaba zegamiye inamashinga amateka izindi zikaba zitanga raporo hariya mu biro by'umukuru w'igihugu hariko hakogwa iki kugira ngo niburiwe utwo dosiye dukeyi mu zindi nyinshi tumaze kumenyekana hagira icokogwa kandi kigaragara mwarabyumvise ejo bundi nyine icubahiro mukuru w'igihugu cacu agira ati umuntu arongoye otrako ntasubire no mu biro kubera amakosa runaka ariko nta mezi nk'atanu yacanasubirizwa wanashaka nta mezi nk'atanu yoba yararenze adahawe kurongora ubundi ayandi mabanga akomeye umuyobozi mukuru w'ikindi kintu yoba yari yarakosheje hoba hari habaye iki jewe rero niko ndiyumvira ndabona ko ibyo aribyo byose agahaze gahera hejuru mu gihe ya haute cour de la justice itarabaho muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi biraboneka yuko hejuru nta kabakoma mu gihe atakabakoma umwe wese ashakora uko ashatse akavuga uko ashatse abarundi nabo bati umwera uva hejuru ugakwira hose murumva ko nabandi nkuko uhejeje kuvuga ariko arabivuga uca usanga abo kubahuka haba mu bucamanza kugira ngo bace imanza z'ukuri baca baba bakeya iyo rero tuvuga tuti imbona kazoza 2040 2060 je hari gihe nibaza nti ni wa mwibutsa abarundi baci bavuga ngo akarimi kakuresha siko kakurongora
birashoboka yuko uno munsi turiko turareshwa mugabo tutazorongorwa bivanye n'ibyo turiko turabona ko nuwova wubahuka uno munsi turi mu kwezi kwa12 ngo uvuge ngo mu kwa gatatu nzovyara atanindi ufise ko bamwe imitima yamaze gusambuka iyo havugwa ibura ry'igitoro umuntu akava mu Carama agenda mu Kanyosha n'amaguru kubera yabuze déplacement hakavuga ibura ry'ibinabiriya hagaca hiyongera ko ibibazo byose umuntu yajyamye mu ijoro ariyumvira ati mbega turiko tuva he turiko tuja he naha rero umuntu yarakeneye kugira ashatubwira ati ni mureme hari ibintu biriko birakorwa reka ngaruke kuri budget programme uno munsi iri kwikorerwa ku mushikanganje butandukanye uri kuraraba la politique en soi ni nziza kuko yotuma igihugu kigiraho kivuye naho gishika jewe naho nibaza mu bwenge bw'iwanje nti iyo umwaka urangiye nyakwa mushikiranganje wa mbere abatubwira ati mu miliyardi 4,000 igihugu cyakoresheje cyari kizokoresha cyakoresheje hari ibintu nyamukuru byakozwe ibi nibi umuntu agaca biharura n'amahera byatwaye tukumva koko muri izo miliyardi zirenga 4,000 igihugu kiba cyakoresheje hari ibintu by'ukuri bigaragara bituma turiko tutera intambwe tugenda bitandukanye rero na za fredo mission zahana hariya haba kuja hanze y'igihugu ni vyiza kujayo mugabo uzaniye iki gihugu ikije gutuma igihugu gitera imbere n'iki hano cangaruka ku minsi mikuru ikorwa mu gihugu cy'u Burundi iyo uravye igihugu cy'u Burundi aho kigeze mu bijanye n'ubutunzi hamugaca usanga dufata amamiliyoni atagira uko angana ngo turiko turahimbaza umunsi mukuru wa makomine ako n'akarontanzi mbega ko twawuhimbaje mu bijanye na investissement y'igihugu twungutse iki duteye intambwe mbega hari ciyongeye ku bijanye na production isanzwe iri mu makomine canke mu bushikiranganje ko twahimbaje uwo munsi inyungu niyi inyungu nuko kumbere turinejereje turaryohewe turafunguye turariye amahera y'igihugu ariko mu bijanye n'iterambere tuvuye hehe dushitse hehe izo nzego zihari ngo zikora iki kumva ari nyinshi mwagize ngo ibinyegeri byinshi ntivyimba ego nivyo none gushika uno munsi ega uciye hose usanga iyo inspection de l'État ihari mu bushikiranganje butandukanye mugabo inyungu igaragara bamaze gushikana ku igihugu kwihaya niyihe mu gihe uno munsi tubona degradation de la monnaie iri kuraba umunsi ku munsi umwe yagize ati none iri kurakonsoma ivyo utari kuratera canke ivyo utari kurategekanya impera n'impera utahirira he je nagiye mbona amapolitike menshi agiye abangaha mu Burundi bakavuga bati hari imigambi we Burundi urambaye twadutera amavoka tugomba dukora ibi nibi wazunguruka hirya no hino usanze atari giti civo ku muntu yitereye kiri muhira bya bindi byose ukarondera byazimanganiye ukabura amamiliyardi vyatwaye ugasanga ntagira uko angana by'ukuri icambere naye kuvuga mugezanje yakivuze kijanye na independance des institutions cyane juridique hanyuma kandi nizo institutions nyene ziko zirakora navuga independance mu buryo bwayo abo bantu banumwa muri zo poste zijejwe kugwanya igiturire mbega banumwa gute mbega n'abantu independent mbega nta influence runaka ibiri hejuru yabo niba bari influence quelque part bazofasha iki mu bijanye no kugwanya igiturire mu gihugu cyacu cy'u Burundi niba batajambo bafise ryo kwigenga naho izo nzego ari nyinshi twebwe nk'abene igihugu cyangwa nk'abarundi bazodufasha iki la transparence umwe no yavuze ati itunga ry'igihugu ni rya twese mu gihe umwene igihugu atanga ikori atari ko arabona neza na neza inyungu ariko arabikuramwe mbega umutima wo gutanga bimuvuye mu mutima uzobandanya ahana Rwanda bakarorero uno munsi ufashe ifarine ikozwe na Azam ivuye Tanzania Dar es Salaam ukayiza no kayigura ku muntu ayikwi Dar es Salaam yarisha makori izimbuka gusumba ikorewe ngahi Bujumbura none iyo fenomene ni bwoko ki ni ibintu nyene ubona ko ari ibintu by'ibisigamutwe
izo institution ziriko zifasha iki. Imyaka itari mike narabonye ivyo ari byo, twacira imanza abivye igitoki kubera inzara, hariho abandi bariko barategura ico gihe simbuze no musi bariko barategura demare z'amafaranga igihugu kandi twarabimenye. Vous pouvez raisonner par analogie sinzi memba gitwe masinzi, ariko twarabazwa cyane no kubona ducira imanza abivye ibitoke ndasubiramo kubera inzara, kandi hari abandi bariko baraterura demarete z'amafaranga y'igihugu. Birababaje cyane. Abacamanza buryo bariko baraca imanza baragira ingorane zidasanzwe. Ama-injunction ari mu butungane arateye ubwoba. Bisigura ngo ndiko ndabibwira d'experience. Bisigura ngo uraca urubanza neza, hanyuma rero uciye neza kandi wisuze amategeko ukarenganura umuntu. Iyo rugashimishije naka canke naka ari hejuru, ubwo nyine uzumva telefone. Jewe ico gihe ndi magistrat narazironse telefone zitari, bambwira bati uri naka je none urugero rubanza kuruciye kurya je naruciye, hari ugeze kubimbarira akora ico gihe muri deuxième vice président de la République, yarambwira ati ibyo bintu wakoze nibiki, ndamubwira ati je nabikoze ikibanzo nk'umuti. Ico gihe nari gukora muri Tribunal de grande instance de Cankuzo, ngiye nari nteje guca urubanza n'indengana y'abantu muri Tribunal de grande instance de Bubanza, acara telefone yarabwira ati mviriza je mvuye gukorera muri sentare ya kure ya mbere le tribunal prize rwanye di Burundi, nta mu mpamvu meze gute kiretse mushize muri Tanzania, nta handi mwoshira kure hasumba mu Cankuzo, imwashira je ndasubirayo nta ngorane ko nubone iyo mvuye kubera nasanze dossier iri en souffrance itegwa abacamanza bashika ko bakoze ko bagasha. Cyambwira ati muyimbe mba mutima mutation, je mvuye gukorera kure nta handi banshira hasumba aho mvuye, ni muyimpe renda yikore. Yari imaze guhabwa amarumize 8, jewe nari ngize w'icenda laissé en audience publique. Ico gihe ndabwira abo turi kumwe twari tukira abacamanza batatu, sera sentire tuyiburanisha kandi abantu barenganijwe tubarenganwe, kandi ko vyagenze. Umushefu yerashike wanje yari yariyibwe ituriye c'imiliyoni 10 kandi twari tubizi, twari twabimenye. Arambwira ati wihende, yarambwira ati ukigenda aza kwihenda rero nta yaruburanisha are cyo tubishira muri hererwa nyene bukeca turasoma tubeza abo bantu babiri bararenganuwe. Ariko rero candonka ntuzenya abashefu banje baca barantumako dorojije president yantwara ico gihe ya procureur, ndabasanga mu biro kwa president barambwira bijya barabigize nibiki nabikoze nyene nta kundi mwihangana. Ndabwira ati jewe mavalize tujurambare n'ubu mwandukiye mvuye ndasubirayo nta ngorane, mugabo jewe nabonye ko uryo rubanza naruciye aname conscience kana abarenganuye. Ubwo nyene hadace n'ibizibiri mitation yihuta intwari bururi cangendayo nezerewe, abavyumvise ko narenganuye abo bantu ucasanga abanteguriye amushikira hose ibintu byose aho ndara aho byo mfungura kira kitu. Namaze yo simwa ndi officier du ministère public, izo ayo meze 6 aheze nzarumva ngo banyemeje mu namashinga mateka kandi bantu 100% kubera iyo dossier y'ubanza kugira nje gutwara sena nkuru y'igihugu y'ubanza. Ico nshaka kubabwira rero ni giki, ibirebire sino bivuga ngo ndabimari mumenye neza yuko mwabigomba mwareka abacamanza il rencontre beaucoup de difficultés mesherizana. Aha ntiduhendane, hari abantu bariko baravyorosha nabumvirije bamwe urumva ngo nibanga dakoro nibanga ntawe ubyanze, mugabo umenye neza yuko uri kurabitunganya riba ribanga nivyo koje ibintu byo gukangarizako je sidabikunda. Niba dushaka gutora umuti w'ikibazo gihanze igihugu ivuga ko tuvugana ukuri. Abacamanza baragira ingorane zidasanzwe kubera urashobora gusanga haraje umuntu uri kurategura dossier uzoyiburanisheje agaca gupropoza umuriyoni w'amafaranga mvuze muke bivanye ni dossier, abo bashobora gupropoza nizirenga 5 miliyoni. Umvise ko n'umushefu wanje bari bamuhaye deja 10 miliyoni bico gihe. Ariko rero we uje kubona urwo rubanza uruburanishe vendredi lendi aho upanze bagomba bagusohore, sivyo? Wamaze kuronka intuzenya convocation ya expedition bazokwega expedition lendi, ugomba uburanisha urubanza vendredi kandi rurimo amafaranga. Burya ndababaza je ntavyo nshigikiye, ariko muganda ndababaza il faut être simple refusé, moi je pense, n'est-ce pas?
tuvugana ukuri meshereza turehe gusigana inkoni ku maso icyo nshaka kuvuga ni iki ntabwo nshikira iturire mugabo le contexte socio-économico juridique dans lequel les magistrats sont plongés bon gré mal gré idahindutse ni ikibazo mutigute ndiko ndavuga au niveau du traitement y'abacamanza hari abavuga ngo nibanga ucanke ngo mishahara ngo oya hariho intuzenya style dovi standing dovi abacamanza bakeneye kuba bafise kugira ngo vyukuri ibyo basabwa babikore kandi bavyitwaremo neza aha ani vraiment jusqu'à ce que prouver le contraire je narabaye miyo ntuze mu buzima naragakoze imyaka itari mike kandi vraiment nitanga muga hariho igihe bishika ukabona ati vraiment je suis dans une situation où je suis vraiment coincé sikora rengo ndagarutse ku cyo navuze ntanguriye hatabayeho independence de la magistrature ibi byose muvuga c'est zero utigute none ninde azoza kugira ngo declaration de bien okay ninde azoza ngo tsana tubira igo biranditse mu itegeko mugabo umuntu adafite independence de la magistrature bizogenda gutisha kabiri hariho chevauchement des institutions wewe umva gute hari umugani mu gifaransa abayizi biratini barakizi yakiratini vuga ngo kwe communautaire gerontour communautaire ndegere guntour gisigura ngo iki so kinde so néglige en commun so qui se gère en commun so néglige en commun mais chez les amis habaho chevauchement aussi ni habandanya hariho chevauchement des institutions ou superposition des institutions ça sera vraiment toujours un problème grave utigute ni mwiyo nyende chevauchement des institutions ou superposition des institutions hari ibibazo bituma haba iyo koribisho nyene none uzobibaza ndi bikorwa nabo bose uzobibaza zandi qui est responsable doko mu gihe hariho institution nyinshi ucu usanga hari ico bita collision des institutions ama institution asekana umwe yafashe ntarekura avuga ati ni jewe kubera hari igihe babona mu mukate tuvugana ukuri yafashe ntarekura ugiye vuga ngo mpananje nkoreko ahubira teoya jibe nanje rimpa ni jewe nyine sindekura ndiko ndababwira nko praticien du droit kandi kumandireje ibintu nk'ibyo ntivyumvikana ringene amategeko au niveau de autrement dit comme recommandation il faudrait que il y ait la révision du cadre légal et institutionnel militant en faveur de la prévention pourquoi si gusa hariho na prévention d'abord gukinga igituri hariho kukikinga ntikiribe n'ukukihana cyariwe ivyo biratandukanye donc il faut qu'il y ait vraiment un cadre légal et institutionnel militant en faveur de la prévention et de la lutte contre la corruption au Burundi aha nubabwira nti byose kandi mategeko byarimwe mbwa ntibikurikizwa cyo ni ca gatatu twisunze article ya 27 de la constitution genda muyisome murabe ivuga iti je cite l'état veille dans la mesure du possible à ce que tous les citoyens disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine none muri constitution ntivyanditse leta by'ukuri nayo naho tuko turayindexa byinshi yarakoze ibishoboka kuko hari amategeko uwo muri sasiti avance nacitakoze mugaye ikibazo aho kiri ningene ayo mategeko ariko arakurikizwa canke hari ayapanze nabi dusaba yuko yoba revise hambavu y'ibura ry'igitoro n'isukari n'ibindi twavuze mwavyumvise yuko hariho iyindi ntambamyi ikomeye cane y'ubutunzi usanga bubangamiwe n'igiturire izo rero nizo ngorane nizera neza yuko igihugu gitegerezwa gushira imbere kugira ngo gishobore kugwana nazo hanyuma naco muri ya vision gifise 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere kigende kiragwana kugira ngo kizoshobore gushika kuri iyo mbona kazoza cishize imbere nkuko mubizi intambuko zo kuvyuka kugira ngo ushobore gushika ku mbona kazoza ushobora kuba warishize imbere izirenga zitatu ni nkeye cyane hariho kuvyuka no kuvuga kuvyuka ugatora ubwenge kuko kenshi na kenshi iyo umuntu ari mu illusion canke iyo ari mu bintu adatahura hari igihe umuntu aguma kurikira gutyo nyene bivanye
n'akahise kiwe canke bivanye n'indero aba yarahawe muri kahise, ugasanga yibaza yuko ari uko bigenda, ariko igihe hageze yuko wikangura uratangura ugahagarara ukibaza ikibazo ukavuga ati mbega ibi bitegerezwa kugenda uku. Umaze gutangura kwibaza ibibazo uba ukoze intambwe ya mbere yo kuvyuka, yo réveil, yo kuvyura cerveau, ukayibwira ati ibi ndiko ndajamwo yamara ibi sivyo. Rero iyo ntambwe nibaza yuko twayiteye, kuko murumva yuko hariho n'abahinga bamaze kubona yuko Uburundi co kimwe n'ibindi bihugu vyinshi vyo muri Afrika vy'ukuri bifise ubutunzi, bitunze cane, ariko abantu baba muri ivyo bihugu canke twebwe tuba muri ivyo bihugu ugasanga ntituramenya yuko ibihugu vyacu bitunze, kandi natwe kuri bwa butunzi tuba twifuza vy'ukuri twoshobora gukoresha ivyo dufise deja, ivyo dufise deja tugashobora kubikoresha kugira ngo dushobore gushika ku mbonakazoza canke dushobore gushika kuri rya terambere twasize imbere yacu. Kuko kenshi usanga twizeye usanga turiko turavuga ngo dushaka imfashanyo hirya no hino, mugabo ugasanga final canke mu mpera ugasanga nta n'umwe atubabaye, ahubwo ugasanga ba bantu baje kugira ngo bashobore kudufasha, baje kugira ngo badusahure na twa tundi twari dufise, ugasanga baratwaye iwabo kwiteza imbere, mugabo ugasanga twebwe natwe tuguma turirimba ururirimbo ngo dushaka gushika kw'iterambere, dushaka gushika kw'iterambere. Ica kabiri naco ni ugukora kugira ngo ushobore gushika kuri za objectif uba wihaye canke kuri ya mbonakazoza ushobora kuba wihaye. Mwavyumvise yuko mu bisanzwe hariko harakorwa utwigoro, kandi na leta iriko irakora utwigoro twinshi, iriko iragwiza amanama hirya no hino kugira ngo bashobore kuvugana n'ababijejwe bose, hanyuma bashobore kugira nte, bashobore kurondera ukuntu boshobora gushika kuri ya ma objectif. Mwavyumvise yuko hari ingorane bagwanije canke bagiye barakuraho intambamyi zihari. Murabizi yuko iyo umuntu yishize imbere ikintu canke yashize ikintu imbere yiwe, kugira ngo ushobore kugishikako uragiharanira, ni ukuvuga uragwana. Hariho intambara ica yaduka, hariho intambara iba yadutse ubwo nyene, ni ukuvuga rero iyo ntambara uba wadukije ubwo nyene, ni ukuvuga yuko utegerezwa kugwana nayo mpaka canke gushika ushitse hahantu wifuza gushika. Intambwe ya gatatu nayo iba ihari kugira ngo umuntu ashobore gushika kw'iterambere, ni ukugwiza umwimbu. Ushitse muri ca kibanza canke muri ca gihe ushobora kuba waragwanije ingorane, waragwanye, umaze gushika ahantu uri stable, uragwiza umwimbu kugira ngo ushobore kuronka umusesekara ushobora gushora mu makungu, hanyuma ugashobora kuronka nawe canke ukagenda ugahiganwa n'abandi baba bari kw'isoko mpuzamakungu. Rero ndagushimiye cane ko wakurikiye kino kiganiro, ndiza neza yuko wahumvise ibintu vyinshi abahinga bagiye baravuga. Reka tuzosubire mu kindi kiganiro aho tuzoba turiko turavuga kw'iterambere nk'uko vyama, aho tuzoba turiko turavuga ku kindi coshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika kw'iterambere ryawe. God bless you, see you next time.